abarundi nabwira twari twarimenyereye uburundi twese twigwa turavuga ko ari ingobyi yaduhetse twese ko turi abana b'u Burundi none ubwo Burundi turashaka kwikorera ku mutwe tukabujana aho dushaka no Burundi bwa twese n'umuryango n'ingobyi turi ihanga abarundi ni ihanga imisi yose rafise umuntu ku mutwe nitwa twemera ko ari ingobyi yacu uburundi ari umuryango turi umuryango umwe dufise igihugu iyo leta rero ndababwira ni twese ni igihugu iyo ngobyi yacu hanyuma irafise uburi ku mutwe aza arumviriza ingorane ziri mu muryango hanyuma akabatunganiriza none nk'ubu baramenya igituma umukuru w'igihugu atarimwo mu bagize leta barabizi igituma burya irya leta mwahora mwita leta ni urwego nshingwabikorwa rwa leta ubutungane ni urwego rw'ubutungane rwa leta inama nshingamateka ni urwego nshingamateka rwa leta none iyo leta y'imyerekero twere twaciye dufata urwego nshingwabikorwa rwa leta tugwita leta nico gituma bavuga ngo amagaburanyama baba bagiye kwigaburira hanyuma tukaba tuzi yuko izo nzego ko ari zitatu za leta zose zirangana nta rwinjiriro rundi none ninda zibangura leta n'ibande ni twebwe abenegihugu turi mu muryango umwe nico gituma iyo leta rero ni leta ijya bavuga bati leta ishingiye ku mategeko n'amategeko nico gituma bavuga bati nta n'umwe ashobora kurengera leta bivuga yuko nta n'umwe ashobora kurengera amategeko n'umukuru w'igihugu arimo murazi yuko yakoze ikosa nawe arahanwa hari icyo bita guhemukira igihugu arahanwa nta mwene gihugu n'umwe rero adahanwa ni ukuvuga yuko abahemukiye leta ni ukubahemukiye abene gihugu leta bivyeyi rero ndabwire ntimuze muje kuyirondera ahandi ni mwebwe nyene muti none kera byari biki bafashe rwo rwego nshingwabikorwa rwa leta baca gwita leta aho abantu badashika 200 baca biyita leta twebwe rero turi abenegihugu bose ivyo abenegihugu ni rwacu sivyo rero kwari kugira ngo bavuze ngo abandi ntibari leta mvyeyi nshaka kubatandukaniriza urwego nshingwabikorwa rwa leta na leta ico gihe ngira ngo ubu umuca muvyumva neza iyo leta rero kubera murumva karetse ko vyahora ibwirizwa shingiro n'iryo ryabishizeho ibwirizwa shingiro ubu ryarayerekanye neza ingene leta ishingiye ku mategeko imeze ifise inzego zitatu za leta zose zingana urumva ni za leta hakaba leta rero iri hejuru yazo iyo leta rero nuva abenegihugu bose bagize umuryango w'abarundi nta bahutu nta batutsi nta batwa barimwo n'abarundi bose bagize ihanga rimwe urumva rero turi umuryango none umuryango ntaca habamwo umuvyeyi birumvikana yuko rero ayo mategeko yose niyo mavyeyi kuko yose aratunganisha twese abarundi umurundi wese arafise uburenganzira bungana n'ubw'uwundi ku vy'igihugu kuko ni gwiwe hanyuma rero ingorane yindi dufise abantu ntibaramenya mbega jeho njejwe iki mu muryango kugira umuryango wacu ukomere ico rero narategereye guma ndondera hariho amashirahamwe avuga ngo haranira akaziteka akazina muntu ngo haranira iterambere ngo amashirahamwe yigenga ngo amashirahamwe ngo y'ubumenyesha butumwa amashengero nararondeye rero uvuga ati ubu rero njya ndabigishe namwe bene gihugu mumenye ico mutegerezwa gukora kugira umuryango wacu ntusambuke iyo twavyigisha ivyo nta macakuri y'amoko ari twabayeho mu Burundi twari kumva ko turi umuryango aho rero leta mvyeyi itari bavuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera umwe wese ariha ikirare kiwe akora akarenge kiwe kubera rero bose bakoresha igikenye ufise ingufu aca avuga ngo ni jewe nico gituma bose rero bagwanira ibiti ngo ndabe ko noronka igikenye gituma ari je ntwara irobe rinini ari je ntwara intore nini ivyo rero nivyo twasezereye ibwirizwa shingiro hajya nico gituma nama ndababwira nti twibuke twibuka cane sogokuru wacu Petero Nkurunziza kuko kubona urugendo yagize gushikaho ashika kuri ico iyi leta mvyeyi ntimuze muvuge ngo n'ubu butegetsi bushasha bwayishizeho ahubwo ntitwari bwayibatize yashizweho n'ibwirizwa shingiro
ibwirizwa shingiro ryo ryavuze riti uba abarundi twese turi hanga rimwe turafise se barundi turi umuryango umwe. None rero uyu ko ari waserukira rero twese abanyagihugu nitwe tugize leta, niwe dushinze ko atuje imbere kakumwe Musa yaje imbere abanyisirayeli. Hanyuma rero agaca atangura leta ranagira ndabwira n'ikindi aha mu mababire kuko ndahateba kuko abarundi ntibari bwahumve neza. Iyo leta twese tuvuga tuti turabene igihugu turi hanga turafise ibyo dutegerezwa gukoreranira twebwe abene igihugu nyene kugira umuryango wacu ume umeze neza. Dusabwe iki? Ubwa mbere nuko dukingira iki gihugu cyacu kugira ntiduhungabane. Ico kirakomeye. Umurundi wese ategereza kugira uruhara mu gukingira igihugu cyacu kugira ntagire uri nyuma azogitera. Soma mwibwirizwa shingiro muze musome izi ngingo kuva ku ngingo ya 64 kuva ku ngingo ya 34 gushaka ku ngingo ya 72 umenga mubisome niho mumenye cari cy'umuryango. Umurundi wese arafise ibyo ategerezwa gukora kugira dukingire iki gihugu cyacu ntihagira abari nyuma baza kuduhungabanya. Nico cyo duca tugira ingabo. Ari umuntu yigeze kubaza ngo ariko atangwani hari ngo basoda bahembe gwiki. Wocu uvuga uti kubera ko ucimyugarira abasuma bataraza. Ubuzi ko abasuma bazoza mu rugi wawe utegerezwa kurukingira kugira ngo bati bijya ntigwitaha. Rero igihugu bwa mbere igihugu twebwe leta reka ndavyita igihugu. Leta n'igihugu izo zose n'inzego z'igihugu. Igihugu ni twebwe twese abarundi. Hanyuma rero abarundi dutegerezwa ico gihugu kirakingira igihugu cyacu. Igihugu kirakingira bene igihugu ntihagire ubutera ubundi kutwiwe kuko abantu bose barikunda imisi yose umwe wese ashaka kwigenga. Urumva rero bose umwe wese yigenga ukwiwe hatabonetse umupolisi ibararyoca ariko umwe wese rero hacaba intwaro abajeje intwaro bavuga bati cangaha nihajya muhara mwumva muti wamugambuwe kugira inama utabaje kumenyesha abajeje intwaro kugira ngo bitegure ntihagira abandi baza kukuvuruga. Nihajya rero muzobona abapolisi baguma barereka ntihagira uwibuwundi erega abene gihugu nabo nyene bameze kujya kwimodoka mwibarabara bategeza kuza barerekana bati cangaha we cangaha harindi uyu ugenda uku. Ico ni kigira kabiri gukingira bene gihugu ntihagire gutera ubundi kutwiba. Ikigira gatatu no gukingira itunga rusangi kugira ngo ntihagire numwe atarironka ku burenganzira. Abarundi rero twebwe nk'amatongo tuzi yuko ufise itongo ryawe leta kugira icisha barabara iwawe ibaza kukugurira itongo. None kwikuguriye kuri iki nawe uricawe wagurishije itongo abarundi bose bumvikanye batanga amahera bagura itongo ryo gucisha muri barabara iwawe. None we uricamwo nkande baramaze kukugurira. Abantu rero ivyo ntavyo baramenya. Umwe wese avuga ati reka ngure ko akamanyu kanje cyo gurisha ku munyamahanga hajye ugurishije umunyamahanga cyangwa titre de propriété ico kiba kira igihugu cy'uwo munyamahanga. Mu Burundi rero asanga umunyamahanga ariko aburana n'umurundi bafitogo. Ivyo ntaho byakabonetse ku isi nimwambira hari mwavyumvise aho umunyamahanga aburana namwe n'igihugu bafitogo ntibirabaho kandi agatsinda umunyamahanga ntibirahiye. Tubaza tumenye ko hari ingendo ya kera dutegereza guheba itunga rusangi. Igihugu leta itegerezwa kubungabunga itunga rusangi kugira ngo ritugire neza twebwe abariho n'abazoza. Iryo twita iterambere rirama kandi ridakumira. Twebwe turabyako tuziganiriza n'abazoza. Mugabo rero umenga hariho abantu bavuga ngo reka ngo ikimanyu canje ndakigurishe ku munyarwanda, ikimanyu canje ndakigurishe ku mudagi, ikimanyu canje ndakigurishe ku mukongomani, ikimanyu canje. None duhejeje kugurisha twese tuzoca tujahe. Umurundi yategeza gukingira igihugu ciwe. None usanga bariko baragurisha kandi hamoneye hakajya ko kuba ijakara bavyumva turi mu muryango umwe bumva itongo ry'umuryango. Mu muryango mwebwe umwana arafata ngo micibare canje ndakigurishe abandi bana bakeme cyase umuryango akeme mugatwebwe kubera tutari ngabitegeye leta yakiguha uburenganzira bwuko naho yoba amahegitari 100 yagurishe n'umunyamahanga yigiye. Leta igacimusinyira titre de propriété atubu harabaye mu Budage harabaye muri Amerika harabaye. Ubu rero tuvyumve ko ivyo biriko birahindukira ngira ngo yaza kubaza ivya leta vyeyi ubu aratanguye arabitegera. Tuvuze leta ngozi ni kwa rwego mwamwita leta rujya n'urwego nshingwa bikorwa wa leta
ruje gukorera bene igihugu kugira ngo rushire mu ngiro bwa butumwa bwa leta. Navuze butatu gusa, hariho ubwa kane buvuga buti kuraba kumwene gihugu wese amerewe neza mu gihugu ciwe. Leta itegerezwa burya umurundi arayubusa, leta ibirayubusa. Umurundi amacinya yateye, leta ntisubira kwicara, leta yitwa leta. Ico gituma mwabonye mu kurwanya ikiza coronavirus, ahandi mu bindi bihugu mu kwipimisha uriha amahera mu bindi bihugu, muga mu Burundi leta ikita ku rutare kugira ngo bose bapimwe bavugwe ku buntu. Vyerekana ko hariho leta rero yifata nk'umuvyeyi, ibivuga iti abana banje kirazira ko bapfa nabi, kirazira ko bitwa n'ingwara zitagira mvura, kirazira yuko bararubusa. Leta ikita ku rutare ubiri kuratanga amatongo amakoperative arimwe kugira ngo inzara ihere. Leta nkozi rero niyishira mu ngiro uwo mugambi kugira ngo abene gihugu bagire ubuzima bwiza mu gihugu. Ndavyita intambwe rero tugezeko ni yuko indongozi yose imenya ko ari umusuku w'abene gihugu.